guhezagirwa je narahezagiwe niwe ngabire nziza iva kwa rugira ntagabiwe uburyo niyumva when I see my lover cry ni nabwo buntuma to never make you cry dale unani poteze yangu akili unani koleza na lako penzi yeah now you the one I love for real we wansanze mu mwijima uhezumbe urumuri that's why I'll always sing for you oh nana oh nana oh nana Miaka 5 sinzoba ndava kwa mama usioni ndevu mimi mtoto Ndacari muto rumva yani rakwigirisha sha auko mtoto nena ndahotera basi ndahotera kuvuze ngo uracari muto uzo utari gusa uri cyo umbesheje ndanotera ndo wajera ndanotera urumva washatse kwemeza umu ex cyangwa washatse nyene kuryo sinzi kuryohereza kuko abantu muririmba mufise donc mufise nombere zitandukanye hari umuntu aririmba bimurimwa ubundi nawe akarimba kugira yemeze abantu n'urimba kugira yemeze umu ex n'urimba kugira yemeze umushari wiwe n'undi aririmba kubera akazi biratandukanye wari ubiziho mu bisanzwe umuririmbyi ariko yandika indirimbo aba afise inspiration Hello guys bakunzi ba Dry TV online turabaramukije cyane muri hose kuri micro kumwe na Mili Fifi ima kamera ni Monsieur X turi kumwe n'umutumire katumuramutse yongere genre abaramutse anabibwira ni sawa sawa namwe ni sawa ego urameze neza ndashima kabisa na tumeze bon uramutse ariko adukurikirana wongere unabibwira ndabaramukije abakunzi ba JTV jewe nkaba nitwa Yan Humble Man Jobless yes Yan tumuzi nk'umuririmbyi ariko kuduheza indirimbo yiwe cyane kandi iryoshe yiswe nana woducishize ko kwanza gatonya ava yuko mvuga ibindi guhezagirwa je narahezagiwe niwe ngabire nziza iva kwa rugira ntagabiwe uburyo niyumva when I see my lover cry ni nabwo buntuma to never make you cry dale unani poteze yangu akili unani koleza na lako penzi yeah now you the one I love for real we wansanze mu mwijima uhezumbe urumuri that's why I'll always sing for you oh nana oh nana oh nana uratwika man reka kwanza mbona ndaguferiste nka jewe ni indirimbo iryoshe iryo apana kuryoha irarenze bro yani kuri iyo ndirimbo yawe wise nana ndumva ko ari y'urukundo ariko apa y'urukundo muri iyo misi indirimbo yawe yasohoka niyo yani bavuga ko yari ishana ko bamwayishana woba ndabuze n'ukuntu nyene Jean nabisigura yakonze tuguye kwanza pole yani reka tuguye pole nk'abakunzi ba Dry TV online ariko biravuga ko waguhaye ishano ari umugenzi wawe icyo navyo mwabikuye oya no biravugwa ko ari inshuti yawe magara waguhaye ishano erega mu bisanzwe umuntu akwica ntava kure rero sinovuga ngo ni inshuti yanje magara ngo hafi kuko sindamuzi no wari impaye genzi ko bari impaye ndivuza hama ndakira ubu ndiko ndarekipera yego waraduha indirimbo nana twitege kwanza kuzoduha n'iyindi ndirimbo twongeze ugeje gusumba iyo yego ndafite indirimbo ndiko ndakora kuko naragwaye ikintu cy'indwi nka zibiri Imana niyo yahampuye yonyene umva sinocanza nkasohora izindi ndirimbo ndiko ndategura indirimbo nk'aba abantu bankurikirana ku mbuga zanje hari indirimbo nabemereye yitwa Donai yari gusohoka muri guhimbaza Imana ego muri Février
mu bisanzwe ni nk'iyo gushimira Imana kubona yarankijije kuko yankuye habisana yego. Abaririmbyi biravugwa ko muririmba indirimbo z'urukundo mwamara kugwa mu isanganya runaka muca muri indirimbo z'Imana. Hari umuco bitanga ko canke jawo sinzi. Bon, sinzi kweri uko nobisigura gusa suko umuntu aririmba dorénavant iyo ndirimbo nayemereye abakunzi banje ntaranagwara rero kubona naragwaye byaciye bimpa izindi nguvu nyinshi zo kuyandika kwiryohora no kuyisohora rero ikazana n'amasanamu ku bandi baririmbyi sinzi ko babikora abambeshi. Arumva nzumva hanini uvuga ati nari nayibemereye ariko byari bindimo ko nzoyandika. Reka tugushimire cyane kugira uwo mutima wo kugira iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo nana tugaruke ku gato. Indirimbo nana ni indirimbo cyane irimo amajambo nyine ari romantique ukuntu. Washatse kwemeza umu ex cyangwa washatse nyine sinzi kuryohereza kuko abantu muririmba mufise mufise intumbero zitandukanye. Hari umuntu aririmba bimurimwo ubundi nawe akaririmba kugira yemeze abantu n'uririmba kugira yemeze umu ex n'uririmba kugira yemeze umushari wiwe n'undi aririmba kubera akazi biratandukanye. Wari ubiziho? Mu bisanzwe umuririmbyi ariko yandika indirimbo aba afise inspiration, niyo inspiration iba ifise ahiye. Ahanini je sinovuga ngo naririmbye kugira nemeze aba ex kuko je aba ex banje bose uko bangana bose n'abagenzi banje kiretse uwashatse kwikuramo nyine akagenda. Gusa aba ex benshi ndavyemera ariko bose uko bangana bose n'abagenzi banje. Je naririmbye kugira ndirimbe ntange message kuko ijya ndirimbo urashobora kuyiririmbira umukunzi wawe akaryoherwa uburyo akayiririmbira umukunzi we akaryoherwa nanjye ni nkuko nayiririmbye nabo nyene ndazi byaramuryoheye umukunzi wanje. Yes, yani tugerageje kuraba umuziki Burundi n'umuziki wandi wo mu mahanga byaba biratandukanye cyane. Bavuga ko umuziki Burundi udahemba bivanye n'ukuntu muririmba indirimbo. Abantu bakora mu masudio basanga ko agerezanishije kuri Bluetooth bakaziyarukira kugira baronke amafaranga. Kuri icyo kintu hacu ufise uhanura canke hacu ufise ukongera deja sifise icyo nokongerako. Icyo nari guhanura nico bamaze iminsi bagwanira benshi abaririmbyi turakeneye droit d'auteur ngaha mu Burundi. Rero mu gihe tutarayironka icyo kibazo kiragoye kabisa, kiragoye kuko biragoye kugenda muri studio wumvise umuntu ariko avuza indirimbo yawe ngo akakuvuza iyo ndirimbo deja ca gusohora ibintu byinshi naho ugenda ku komine ukagira icyo ukadekara ngira hoho vyokunda ugiye kudekara ku komine. Ego icyo nosaba gusa nuko abo babikora bo bihagarika. Hariho n'abapostinga indirimbo z'abandi kuri Facebook ugasanga clip yiwawe bagiye kuyipostinga ugasanga ni ibintu bibabaje views bari kuronka kuri YouTube ziragiye zirahagaze sinawe ubuzironse kuko atari wowe wayipostinze yo. Kandi nta mupromoteur nibaza ko afata indirimbo y'umuntu yose akayipostinga akayishyira ku rubuga rwiwe benshi akazi bakora ni ugupromotinga akazi umuntu akoze isi usohoye indirimbo akabibona ko ari nziza akayipromotinga akayipostinga. Yani muri iyi minsi abaririmbyi benshi muri haraje ibintu reka mvuga ngo bwinshi ko mwaba muririmbyi kugira baronke amaviews cyangwa kugira batere imbere baririmba indirimbo z'ibyaho z'ubusuku ziri mu majabasi ateye isoni. Waba wumvirije kuzabikora abaho
tugendana hafi yanjye ibyo bintu by'isi mugera ndanayiga rero kuririmba ibyo ntigera mvuga bibaho cyo mu bisanzwe ndirimba indirimbo z'urukundo nkaririmba n'indirimbo z'Imana indirimbo z'ibisheku sindimo atubwereze kuraje ko nta nyungu yabyina ko kuko agaciro umuziki w'Uburundi ariko benshi kuko benshi nyuma umuziki w'Uburundi kera ko ari umuziki abarinzi bari bahari kera hari abarinzi bakeya ariko benshi ubu abahari benshi mu bwoko batanguye kera n'aba Natasha ba Satbi na Fifi abandi bagiye bava ku mwanya kuri iki kibazo cyo kuvuga ko watanguye basi cyo batangura neza abaririmbyi batangura neza ugasanga ko musozera nabi bamurangiza nabi basi bikarizi ikintu biva ko umuntu wazi usohoye indirimbo ukamurengana hajya barakuvuze ukabona ko wamaze guhitinga iki nicyo kintu cisha abaririmbyi benshi arabona ko yahitinze akacagara akaciyicara oke umuntu iyo ubonye uronse par exemple tuje mu bintu urashobora kuba uronse nk'igihumbi n'umunsi nico wicara ngo nabaye gose ahubwo uca ubandanya fightinga kugira uguze yayanjye umutunzi wa mbere dufise ku isi reka afate Bill Gates ajya mu masaha ane ku munsi umunsi wose urumva rero si ukuvuga ngo nta mahera afise naho yoshaka akicara umwuzukuruza umuzukuru borya kandi bagapfa barya amahera afise mugabo amara amasaha ane ku munsi aryamye bisigura iki uri muririmbyi umaze kubona ko wabaye hit ukaca wicara ukareka gukora ukareka kurondera ubundi bumenyi erega ni byiza no kwicarana n'abandi kuko ubungura ubumenyi ariko umuririmbyi wo mu Burundi abonye ko yamaze guhitinga acatangura gutumira abagenzi parce que wicarana bagenzi niho uronka amasuje wandika ko indirimbo ziwawe nicyo cisha abaririmbyi nicyo gituma ubona benshi baza bagahitinga kugira indirimbo imwe none ntayisohora ari kumwe n'abagenzi biwe ariko amaze guhitinga akaca bavana rero hajya nicyo gituma kibona umuziki wawe urabye ko nta muntu akora mu muziki nimba ni ubuzima ko mariya kimwe kimariye ugerageje kuraba umuziki wawe imyaka 5 iri imbere uzokumariye iki basi uzobigeze aho uzobigeze muri myaka 5 iri imbere deja iyo ubanza ukambaza ati umuziki wawe ukumariye iki muri mwanya sinokoze cyo kumara ko ndazi ko kumariye ikintu ko ntobandanye ukora atakumariye bakora ikintu atakumariye ukumariye iki wewe muri uno mwanya umuziki deja no kubanza kumenya kwanza icyari cyo umuziki urumva ukikujwe n'ibintu byinshi d'abord umuziki ni instrument icya kabiri no kumenya kuwuririmba live urumva abaririmbyi benshi mu Burundi tuzi kuririmba naho kuririmba muri studio naho amajwi barayatuna urumva rero ico no kubwira umuziki wanje umariye jewe deja ndiga ama instrument amwamwe urumva kandi biriko biraza ndabishima ikindi kintu naco je ndashoboye live ndaririmba mu mariage ndaririmba mu manif urumva ivyo byose ni ibintu binyinjiriza amahera nta kibazo tuzovugana urumva ivyo byose ni ibintu binyinjiriza amahera ego urumva mu mariage baraguhamagara ntuje kuririmba mu karaoke deja urabizi ko bazugaye ego bazigera barakora nari ngira ntangure gukora pesa mu myaka 5 hoho ubona he mu myaka 5 Imana ni yadutiza ubuzima nzoba narakoze ahandi siho aha siho nzoba ndi mu myaka 5 deja sinzoba ndava kwa mama we nawe ugomba kunyirukana mu myaka 5 sinzoba ndava kwa mama usioni ndevu mimi mtoto ndacari muto rumva yani rakwigirisha sha auko mtoto none ndahotera basi ndahotera kuvuze ngo uracari muto uzo utari uri cyo bumbesheje ndanotera ndabona ndanotera
urumva mu myaka 5 deja jewe nzoba ngeze ahantu kure ubwanwa buguma bukura ku munsi gusa nzoba ngeza ku ntambwe ishimishije nce ndavyizeye yego niyata abisi batangambanira nzoba ngeze kure yani je manibaza ko bajya abantu bagwahishano ari abatuma ja udatera imbere uko baririmbyi benshi turumva ko ibintu by'amashano yabangamira cyane bakunda cyane kubahereza amashano burya yani umaze ndazi ko ugitangura kuririmba wavuga ati umuziki ndirimba ukundwa na bose bivaye n'ijwi ryawe vraiment kuko ufise nice voice ukavuga ati bose kuko ari gikora ikintu nakuvuga ati vraiment nemba vizuri ati bose baranshigikira none yani maze kumenya kujya umuntu yagwahisha ari umugenzi wawe magara birashoboka kuba wifuza kandi ko wogenda n'abagenzi nyene basi nyene ukavuga ati nogira abagenzi nyene benshi kandi uzi ko abagenzi bawe nyene aribo basubira kugambanira bon kubagira kugendera hafi yabo ni bon erega ni byiza kubana n'umuntu muzi kandi deja nakubwiye sinzi uwumishano gusa umuntu akwica suwakure n'uwa hafi jero nakubwiye je abagenzi ndabakunda bari hafi yanje nibanyongera n'irindi nzokwivuza kandi nzokira kuko umuntu Imana yonyene niyica urusinga ati ingo mwananje yego yani umuziki wacu wo mu Burundi hari ibintu byinshi cyane bigoye bicana intege uti gute hari gushaka kusaba korabo umuririmbyi aba bamaze kuronka gafaranga akakwankira akagusaba uburyo burenze akagira ibyo agira biramaze kumushikira yani akasaba korabo n'umuntu kubera uburyo bwiye buke korabo akayimwima shana na rimwe sindigera nsaba kolabo kabisa sindanavyiyumvamo gusa hari uwundi ko ndiyumvamo nkene ko dukorana kandi 2022 canke 2023 Imana ibikunze turashobora gukorana nimba atari bangayo barinde hoya nibanga ryanje kabisa okay twizere ko biza bimeze neza yani umuziki w'Uburundi wavuze ati bivanye nuko abantu bakora mu studio canke abantu akusha ama page ya Facebook bagenda batakaza akanuzenya donc genre valeur ariko biragaragara ko n'abaririmbyi musanga mukunda abaririmbyi bo hanze igihugu bikaca bituma namwe ujya muziki wanyu utiki donc uta agaciro hari umuco bitangako sha je simboni ko no bivuga kabisa twego baririmbyi twicira umuziki yego kuko hari umuririmbyi nenda kubaze yani dufate je ndumufana wawe nenda umufana wawe gasha yani dusuppose basi tuba mu rupango nuko abaririmbyi bose ntibaba kuba mama wabo hari abapanze je ndumupangayi kandi ndumufanzi wawe urasohotse cyangwa dufate ku munsi ndagwa karorero winjiza abakobwa basi dusuppose nka 10 par jour en plus de cela ugasanga uri wa muhungu ugumuja kunywa itabi uguma uja kugira iki none gani muri ico gihe umaje nzo guhereza agaciro mugena utakiha oya kweri oya n'abaririmbyi babikora ivyo bintu ntibabihagarike ko abaririmbyi benshi baravuga ko iyo ngeso urinze ubivuga ngira uramaze no kubibona urinze ubivuga ngira uramaze no kubibona yego je ndabivuga ko mfise ama épreuve menshi y'abaririmbyi bifata nabi haba mu masite haba hehe ugasanga afise comportement bizarre ugasanga nk'umuririmbyi vraiment ajya amafaranga make ho kuja gufasha umuryango wiwe kuko ajya muririmba kugira mufashe imiryango yanyu ugasanga tujya dukaronse atwara mu bakobwa atwara mu nzoga ugasanga a 6h zo mu gatondo gushika PM ariko yanwa inzoga ivyo ndabivuze nk'akarorero kuko ndazi abarinzi benshi nta nk'akarorero nka Bauden ndamuvuze ko ndabizi ko ndabanze kumubona none umva muri ico gihe atari mwebwe baririmbyi muba mukiguhanurana ego twebwe turonona reputation yiwacu deja hariho n'umuririmbyi atemera impanuro ivyo zubimenye azoca aca abona umengo ugomba kurengana wowe wagume hahandi mugabo jewe kubwiwanje ndi wa muririmbyi nkunda kumviriza impanuro z'abandi ndi wa muririmbyi mba nkeneye kuba hafi y'abaririmbyi bagenzanje urumva par exemple nka Novici yarampaye impanuro urumva yarampaye impanuro kandi narazumvise urumva
yarambwiye ko uyu muziki turimo ari nk'ishamba rinini ritagira iherezo no kuvuga ko nkiri ku ntango kandi yonje ari kure kandi gushikayo nta muntu yigera avuga ngo nashitse ngaha mu Burundi bose baguma babandanya kuko washitse n'ubucahagarika par exemple nk'aba bari Cross urabona ko ari abantu batakiririmba ngo bariko bararirimba ngo basohora indirimbo ngo barondera amahera no ni fan barimba kubwira biryohere rero nuko bimeze urumva bisigura ko abaririmbyi entre yanyu mushaka kwa mukwiye uza murahanurana kuko umuririmbyi bijya hanura ubundi ko nta muntu musanzwe genda guhanura umuririmbyi ko acabona ko ariko aramurengera reka tuje kuri iki kintu abaririmbyi benshi cyane bavuga ko abenshi barabivuga ngo umuziki ntuhemba ahubwo ngo basi ngo ni kujya abana ngo biki n'ibiki je nizera ko iyo comportement mu baririmbyi yohagarara sinzi ko umuco bitangako sha umuririmbyi yoba akora umuziki wo kugira yirira abana uwo ngaha ntagira vraiment kandi nta muziki akunda kuko umuziki ni ikintu batabangikanya n'ivyo bintu umaze kuja muri ivyo bintu ntiyandi ubona babaririmbyi wavuga bace batakara rero umuziki urawukora ukawukunda nibice bibuza ngo ntuwogira uwo mukundana oya uramugira akakuba hafi kuko nta muntu kuko deja umuntu mukundana n'umuntu abaguhanura umuntu abaguhanura urashaka kumuhanuza ati ngira nkora iki kintu kuko umuntu abo ni babandi bavuga baririmba za ndirimbo z'ibishego urumva nibo ndusanga bakundana n'abakobwa benshi umva ntagira umwanya wo kwicarana n'umukunzi wiwe afise basumwe avuga ati n'umukunzi wiwe wanje amuhanure agafa gusohora uruntu deja je indirimbo wanje kugira ndayisohore banza kuyumvisha mama wanje akavuga ati iyi ni sawa urashobora kuyisohora abavyi baragushikira mu muziki yego baranshigikira none nokora gute batanshigikiye mba narabihevye nuko nyene ifoko tuhanuza abantu bari hafi yacu abavyeyi abagenzi ndetse n'umukunzi wawe umufise ukamuhanuza byo gufasha yego okay mu Burundi je hanini mani bibaza ko impamvu abaririmbyi badatera imbere cyane kuko burya education ikintu ca mbere hari ubwenge n'ubumenyi abaririmbyi benshi mu Burundi dufise ntibize mani baza ko ariyo ntuzenya basi aco kiba gituma benshi barimba ibishego abandi nabo ugasanga ko hari n'abari bisanga barimba amakosa bakarimba mu congereza mu gifaransa bagasanga ko ratukana wacemeza cyangwa gihakana gusa kutiga nivyo kutiga hari ikintu kinini vyica nayo mpamvu nohanura abantu bakiririmba bakiri kwishuri nibabanze bige urumva mugasinda buje simvuze ngo ntibaririmbe nibige mugabo muziki ubu ugira umwanya wayo jewe narageze kumara ya terminale narindimo narashoye kumara umwaka wose ntasohoye indirimbo kubera iki nari baze n'ishuri urumva nari concentré sana kugira amashuri yanje ndayarangize neza anayatanguye neza kugira ndayarangize neza urumva cya kibazo ca leta ndagikore kandi ndagitore urumva ndonke n'urupapuro rw'umutsindo kandi narabikoze Imana yarabikoze rero ico kintu uvuze ngo c'abaririmbyi baba kuri ibintu bijya bintu babikora kubera batize d'une part nivyo d'une autre part sivyo d'une part nivyo gute kubera arashobora kuba ijya education de base ibikenewe urumva d'une autre part naho uko kuntu novuga ko atari ivyo ni kwa kubura abaguhanura abubura buhanuza management yawe naho ugasanga nayo nta kuyigize yani reka twitege ko muri misege duheze indirimbo imeze neza cyane ikurikiranana ni Adonai nayivuze kabisa ni Adonai n'indirimbo y'Imana izoza iri kumwe n'amasanamu yego muzogira audio video byose uzobire kuri rimwe yego byose nzobire kuri rimwe yani kubashaka gukurikirana ku mbuga zawe wobabwira bagagendagira ama subscribe since yego kuri YouTube nitwa Humble Man Yan Instagram nitwa Humble Man 502 tugira hajya ukacugenda ukamfollowinga yego kuri Facebook ni Humble Man demande zose ndakira nta message nimwe ntishura
jewe ndi umuntu w'abantu mvugana n'abantu bose. Oh yes, yabahaye adresse kushaka kumufollowinga cyangwa kumuha iyo subscribe cyangwa kumutera iyo demande kuri Facebook agenda mukurikirana afite indirimbo nziza cyane afite ibikorwa byinshi kandi biryoshye cyane. Murumva ko ari umuririmbyi arimba zose ari indirimbo z'Imana n'indirimbo z'urukundo. Yani reka duse n'abarangiza nitike kintu wari uzikunda kubaza nigeze ndakubaza. Oya icyo nacyo nomenya kabisa kirese ukimbwiye. Nakubwiye mbasi oya mbaza ikibazo cyo ushaka ndakwishura ko je amapart namaze guheza mbaza ushaka cyose au moins 5 questions reka ndagubibaza bitanu ko ari umuntu ubwiye ati mbaza anavuga nasikiye haya mbaza ushaka. Urafise umukunzi? Ego. Atarakabanga bamuvuga izina. Bon. Izina ntirikenewe ariko ahari hose ndamukunda cyane. Arabizi. Ndamukunda cyane kandi cyane. Numenyesha makuru nkanje. Warize? Ego ndi umufinaliste. Umufinaliste ku ishuri rya Lycée Saint André riri mu Kinama kuri 5 quartier Ngozi kuri 5. Section ya informatique et de gestion. Okay, ngenda. Byari ibyo. Yani reka amaso nakugumba zibazo bitanu sinzi nibirakwimaze kumba zibazo bitatu asigaye bibiri. Ya nabiyo kweli. Je birangoye birangoye n'ukuri. Birangoye sinzi kubaza nzi kwishura. Oh yes, turakumena yani numuririmbyi akiri muto yababwiye ko totera n'inda ntashobora gutera inda ko ntaragera. Yo 12 12 ans. Uburyo bojyamana umva bamfashe ku nguvu. Yo ari violence. Turakumena umungu mwiza cyane akiri muto yitwa yani ntaragera gutera inda ariko arafite umukunzi. Reka tumushimire yani turagushimiye. Urakoze cyane namwe ndabashimiye. Akajambo kamwe kwa kwadukurikirana. Nitenda bakunda cyane kweri mugende kuri JTV mugire subscribe mubandanye mbo bakurikirana ibiganiro byose mubikurikirana muzoze muraronka ibintu bishasha ja bless. Oh yes bakunzi ba JTV online ndabakunda cyane muri hose mwubahwe tuzaba dusubira naho gutaha ciao ciao.